Ndongeye ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwe mwese mudukurikirana muherereye ibihugu vy'amakungu ya kure cane cane abadukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika abarirya nino ku mugabane w'abanyaburaya. Mwe mwese mudukurikira muherereye ngaho mu bihugu vy'amakungu, mu bihugu vy'ibibanyi, abari mu buseruko bw'igihugu cacu c'u Burundi, muri Tanzania, abari mu buraruko mu Rwanda. Mwe mwese mudukurikira muherereye ngaho mu burengero, mu bumanuko, mwese kandi mudukurikira muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke wowe ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone ha muco ujya ngaha iburyo urafyona no ku kantu kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro dutohoza bize bigushika ko umwanya ku mwanya. Amakuru agezwe kari karavugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi. Jewe nk'umumenyesha amakuru je ndavugana n'abantu benshi cyane, haba mu butegetsi, haba mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, haba mu za societe civile no mu banyagihugu basanzwe, sivyo? Hanyuma no mu bategetsi buno munsi turavugana benshi, n'abategetsi bamwe na Ndayishimiye arabizi, hariho nabo rimwe bantumako. Nagomba kubabwira yuko nk'ivyo bavuze mu rubanza vyuko yandondeye mu 2017 ngo nibarutse umwana, ngo ashaka kunkeza, ngo ashaka no gucambaza ngo ko no mufasha kumenya abategetsi baronderwa na CPI. Ubwa mbere na mbere mu 2017 je nta mwana nibarutse, sivyo? Umwana nibarutse nibaza avuga hari mu 2013 twari tukiri Burundi, kandi nkuko navyeretse bamwe mu dukorana nkabereka ivyemezo haba kuri ubwo butumwa, nivyo narigeze kuronka ubutumwa bwiwe mu 2013. Murumva haraheze imyaka 10. Muri Facebook narigeze kuronka ubutumwa anyandikiye ankeza felicitation ku kibondo mwaye Imana yabahaye. Ico gihe namubaje nti bega yoba ari Bunyoninzi canke yoba ari uyitirira amazina yiwe. Ico gihe yaciye ambwira atoya ni jewe nyene chef de cabinet civile muri presidence. Aho rero nshaka kugezaho bisigura ko harimo ibihushane vyinshi. Hanyuma mu 2017 CPI niho yari icugura nyimba ari iyo dossier, sinibaza ko yari bwagere kugira urutonde rw'abikurikirana. Bon, aho onye nibaza ko ariho nogeza nk'umumenyesha makuru, kuko mu bisanzwe hajya ivyo bavuze ni ibintu bikomeye vyategerezwa gutuma bangira au moins en prévenu rechercher, au moins bari kuvuga bati uwundi yakurikiranwa muri dossier mbwa ataraboneka n'uyu. Mwumvise bijyanye yagiriza abantu ngo wanyibiye akabanga yuko ntoroka ngo bariko arandondera ngo ni General Ndayiziga Emmanuel ni chef de cabinet wa documentation. L'homme c'est un proche de Ndayishimiye. L'homme il est toujours dans ses fonctions. C'est là où réside ibintu vyabo vy'ibinyegezo. Ubutegetsi bushobora kuba ari bwo bwari inyuma y'urupfu rwa General Adolphe Nshimirimana, aho bivugwa ko yari ku liste y'abagomba gusubirira umuhisi Petero Nkurunziza kandi akaba yaripfuza kuguma ku butegetsi. Akaba rero ngo yoba yaragiye yikiza bamwe mu bari bakomakomeye cyane, yabona ko bagomba kuja kuri ubwo butegetsi. Kw'iyo liste hariho abantu benshi, ubwo bari mw'ishamba bari barashizeho iliste yuko bagomba kuzokurikirana ku butegetsi. Bagomba kubanza Petero Nkurunziza nyine nk'uko vyaciye bigenda agafata ubutegetsi mu mwaka w'2005, ariko yagomba kumara manda 2 akavako hakajako n'abandi. Mu bagomba kujako rero hariho uyu Lieutenant General Adolphe Nshimirimana, hakagomba kujako Bunyoni, hagomba kujako Lieutenant General Ntigurirwa Sirasi, ndetse hakajaho na Varisito Ndayishimiye. Ariko umuhisi Petero Nkurunziza ngashobora kuba atarashimye guca arekura ubutegetsi nk'uko mwaravye ivyabaye 2015 mu basoda bamwe bivugwa ko ngo vyari agashavu bari bafise, kuko uyu
uyu musirikari yari yahejeje kugandagurwa kandi yarakundwa na benshi mu gisoda c'u Burundi ndetse agakundwa n'abarundi bivanye n'ivyo yagiye abagirira ndetse nuko yari abanye n'abasirikari yagiye atwara mu gisoda c'u Burundi. Bamwe rero bakavuga ko ubutegetsi bwoba bwari bwinyegeje inyuma y'uru rupfu, naho kugeza amanga yahataraje habona ngo havugwe uwoba yaragandaguye uyu Liyetona Generali Nshimirimana. Bamwe rero ngo baraciye bashavura mu mwaka w'2015 babona ko umuhisi Petero Nkurunziza yagomba kuvanwa ku butegetsi. Abagenerali bategura umugambi wo kumutembagaza, ariko bamwe mu basoda harimwo nka Prime Niyongabo azwi cane cane mu kugambana, kuko atari ubwa mbere yari agambanye umugambi arawica, arabagambanira aja kumena amabanga, bico barahaguruka bagwanya ako kagwi k'abagenero harimwo Sirire. General Sirire yaguye mu ibohero rya Gitega aho yaciye atabwa mu mbuto. Uyu wari wavuzwe ko yatembagaje ubutegetsi Majoro Generali, uyu yari General Majoro Godefroid Niyombare acaromoka arahunga, ndetse n'akandi kagwi k'abari bashigikiye abajejwe itegeko ibwirizwa shingiro ngaha mu gihugu c'u Burundi, bamwe barahunga abandi barapfungwa. Ivyo byose rero bikaba vyibonekeza ko ngo kari agashavu k'ivyo umuhisi Petero Nkurunziza yari ahejeje iminsi ariko aragenda agira mu kugandagura bamwe mu basoda bakomakomeye bagendanye bagwaniye igihugu, abandi akabapfunga. Ivyo byose rero bakaba bari byo byari byatumye bashavura bategura gutembagaza ubutegetsi, ariko Prime Niyongabo akabavamwo akaja kumena ayo mabanga atandukanye yariko aragenda agigwa ngaha muri ubwo ubutegetsi. Bikaba vyibonekeza ko rero bamwe naho batavuga kumwe baba baragandaguye uyu mugenerali, ariko bizwi kandi binikekwa ko ubutegetsi ari bwo bwamugandaguye mu kugira ngo bumwikize bumuvane mu nzira. Amazi benshi barahunze, Rajabu Hussein yarahunze, ahungishijwe na bamwe mu bari bamukunda bivanye nuko umuhisi Petero Nkurunziza yari yamushize mu ibohero rya Mpimba yamupfunze. Kandi Rajabu yarakundwa n'abarundi, agakundwa n'abadede benshi batandukanye, ari nabo bagize ico bakora mu basoda baja kumutorokesha iryo bohero rya Gitega yari murantunga. Iryo bohero rya Mpimba yari yaciye ashigwamwo n'umuhisi Petero Nkurunziza. Bikaba bivugwa ko rero n'uru rupfu rw'uyu Liyetona Generali Adolphe Nshimirimana rwoba rwaragizwemwo uruhara n'ubutegetsi. Si we wenyine yagandaguwe, murazi na Generali Atanazi Kararuza nawe yaciye agandagurwa aho bagenda bategwa ibisase bari mu miduga. Uyu nawe yaraciye araswa arapfa, aho yapfanye n'umutamakazi wiwe canke umukenyezi wiwe, bose baciye bapfa, n'umwana arakomereka cane. Bimwe rero bikavuga ko ibyo byose izo mpfu zagiye zigirwamwo uruhara n'abari ku butegetsi, abari mu butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza, akaba aribo bagenda bagirizwa, kuko atamatohoza yagiye arakora canke ngo agaragaze abo bagiye bakora ayo mabi atandukanye yagiye abera ku butegetsi bwiwe. Abantu benshi baraciye bagandagurwa, benshi barishwe, naho Nkurunziza afatwa nka sokuru w'abarundi, ariko ngo yari anyegeje vyinshi atagiye bishigwa ahabona. Bamwe naho bamwita ko yasenga Imana, bamwe bakavuga ko kwari ukwiyerurutsa, rwari uruyeri rukomakomeye cane, kwari ukugira yigaragaze neza imbere y'abenegihugu, ariko mu mabanga arikomeye cane akaba yarakora amabi, kuko abaja kugandagura abo basoda bakomeye atawundi yaba yabatumye atari umukuru w'igihugu, atabandi basoda baja kugandagura bene wabo, kandi
mukuru w'igihugu atabigizemwo uruhara rukomeye cane. Ivyo rero bikaba vyibonekeza ko benshi bagiye bapfa, benshi bagiye bapfungwa, ubwicanyi bwagiye bukorwa n'abajenerali biwe yagomba kuba yatumye, harimwo Bunyoni ndetse na Ndakugarika n'abandi batandukanye aribo bakora ayo mabi, na Prime Niyongabo nawe yabaga azi urwo ruyeri canke ibiriko biragenda bikorwa mu gihugu, ngarizo mvu zanatuma agambanira bene wabo bagira ico bagize ngo bakore. Nawe rero yabaga afise amakuru naho yiyerurutsaga bamwe bakamwizigira, ariko ngo yari ikirura mu ntama nk'uko vyaciye bigenda vyibonekeza, akagambanira abo baba bafatanije mu kugira no kurangura imigambi yo kuba bo kwikiza abo bategetsi babi bakora amabi